Yesu n'umwami. Igice c'ijana na 25. Mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Ariko bana b'abantu baheza kuronka mukaba muvyara nyabo. Ibukushime kuko aho wavuye ni kure cyane, kandi ni benshi bari bameze nkawe ariko batakimeze nkawe, bari hasi cyane yuko umeze. Tuvugana ukuri. None cyagihe wari wajyamye mu vyondo uri kuhunga muri cyagihe cy'amasasu, ninde yagukijije? Muri cyagihe wambara udupantaro dutaraguritse ukaba usigaye wambara aka costume keza, umeze neza, uvuga ijambo mu bandi. Uribuka cyagihe utashobora kuvuga mu nama z'abandi, muri mu nama bumviriza ivyiyumviro by'abandi kuko wari umuntu muto cyane, nimba wari umuplanto sinzi uko wari muto cyane. Ariko uno munsi ni ukoresha inama abantu bose bakakumviriza. Mbega urashima? Uraza karuri wabamwo ubuka uwa mu nzu nziza, mbega uribuka gushima? Nta nubwo wigeze kurota ko ushobora kugira mu muduga, ubu sigaye unyonga umuduga gwawe. Eske uribuka? Mbega uribuka gushima? None ugomba kuhora akora iki ko n'ivya mbere utarabishima? Mbega ugomba kongera ibindi kandi n'ubwa mbere utarashima? Ibuka ushime. Abanyamibembe 10 babonye bakize bavuga ati ya mbona nimesha pona, ingorane zirihe, nakize, hakuna problem, reka nigire. Ikindi gihe warahatswe kugira accident, mu gishingo cyo kujya gushima Imana ugenda gufata inzoga uranywa ngo ndiko ndihapore pore yiki, ari cyo wakize, ari cyo wakoze kugira ngo ntugongwe, hari cyo wakoze kugira ngo ntukore ijya accident, hari cyo wagize kugira ngo ntupfe. Gwakuramukiye nta kabuza wopfuye, ariko yakongeye iminsi yo kubaho. Mbega yaba ari abantu batanga iminsi, nsubiye kuri ya masosiyete, yaba ari sosiyete company itanga iminsi yo kubaho ikakongera umunsi wo kubaho. Nabonye amatelefone bongera iminsi, ati iminsi barakongera iminsi yo gutelefona. Ukibaza ngo ni iminsi, kumbe ni iminsi yo gutelefona. Nta muntu yongera umunsi, nta n'umusegonde, nta na tierce ubongeraho. Mbega yaba ari sosiyete itanga iminsi, mbega wibaza ko umunsi umwe twari kugura ngahe? Hari bitaro kujyama ku gitanda cy'ibitaro byabo, kukijyama ko gusa muganga ntacyo muravugana. Uraza amahera batanga. Uzi kubonana na muganga gusa, nturamubwira imbere y'uko ugenda kumubona, usigushisha amahera ngaho hanze kandi atari make kubonana nawe. Ariko Yesu akubwira ati mpamagara shanda kwitaba, ndakwereke irikinze, ivyo amaso yawe atarabona n'ivyo amatwi yawe atarumva. Tera kwa bure atacurinze gutanga. Muhejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe. Ukaba wahezagiwe burungikire n'abandi.